Turabaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri Rahayi TV. Turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana ryanditswe muri Ibyakozwe n'Intumwa igice c'icumi ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwo marayika yiyereka Koroneliyo. Kaisariya hari umuntu yitwa Koroneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinya n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbonankubone mu marayika w'Imana yinjiye iwe. Hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Nawe aramukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati ni iki ga mwami? Aramurisha ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba icibutso imbere y'Imana. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Mana turagushimiye ko wongeye kutugira neza, ko twemera kugira ngo duteranire akanwa tuvuga izina ryawe. Nema duciye bugufi amaraso yawe Yesu Kristo uzawutunganye, utuboreye buri kintu cose, tunagasemba n'amarabaga kugira ngo Mana bikunda twemerwe nawe. Mana ugendera abera na tugendera uzobukoze bisigaye Mana reka ducike Mana umuyonge nawe wivugire kugira ngo ushitse ibyo wateguye kugeza ku bantu bawe. Kandi nyakuba mukunzi mwiza, turasabye impwemu wawe yera ugatahuza buri muntu wese azokumva ijambo ryawe kugira ngo umwami Imana atahure ico washatse kuvuga ku buzima bwe. Bisiga turagushimiye kumvise gusenga kwacu, dusabe twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramutsa rero abakunzi mwese mwongeye kutukurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Hano bavuga ngo Kaisariya hari umuntu ngo yitwa Koroneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Wari umuntu yubaha Imana akayitinya n'abo mu nzu yiwe bose. Ku ijambo ry'Imana umunsi yatubwiye ku muntu yitwa Koroneliyo. Wari umuntu yubaha Imana ngo kandi akayitinya n'abo mu nzu bose. Rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo ukuntu yubaha Imana kandi akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Rero Imana iragomba ko tuyubaha kandi tukayitinyana, binako tukayitinya n'abo mu nzu twe bose, kandi ikindi tukanayitinya. Kuko muri kino gihe abantu turetse no kuyubaha no kwitinya bayitinya. Imana burya dukwiye kwitinya. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo yica umubiri kandi ikica n'ubugingo. Ngo mutinye ngo yica umubiri kandi ikica n'ubugingo. Rero niyo dukwiye gutinya, ariko kandi tukayubaha. Kuko Imana twarayimenyereye, tuyigira ba muyomba, tuyigira ba data wacu, tuyigira ba masenge, tuyigira ba kuzine, bakuze, tuyigira ibyo twishakiye. Ariko Imana yo kubaha kandi yo gutinya, kuko ni Imana y'igitinyiro. Hanyuma bavuga ngo yari umuntu ngo yubaha Imana akayitinya n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ngo yamasenga ubudasiba ngo kandi akagirira ubuntu bwinshi abantu. Rero muri kino gihe Imana tubabarire cyane, twaranyazwe ikintu cyo kugira ubuntu. Abantu nta buntu bakigira, nta buntu ntaki. Kandi ngo yasenga ubudasiba. Muri kino gihe Satani akanyaga abantu, ugasanga gusenga uyu munsi nimba usenze ukabona kumengo warangije, ariko kiya gihe ubona kumengo urahagaze, nico gihe Satani ahaguruka gukora kandi akakugwanya mu buryo budasanzwe. Ariko ngo hano yasenga ngo ubudasiba. Gusenga ubudasiba nuko dukwiye gufata ubuzima bwacu tukabubwira bwo gusenga. Si ukuvuga kuko benshi ari igihe baba bibwira ngo gusenga no kuguma mu nzu ukaguma usenga cyangwa kuguma uryamye. Oya, gusenga no gusenga ubuzima bwawe ukabubwira gusenga, ukamukiranutse, ukamuhagaze neza, ugakora ibyo Imana igomba. Ubundi hanyuma ubuzima bwawe bukaba bwo gusenga. Nimba aho uri hose ukamenya ko uri kumwe n'Imana. Kuko hari igihe abantu benshi bazi ko gusenga ari mu rusengero, hari abantu bazi ko gusenga ari ya munsi tuba turi mu rusengero, ariko muhira udakwiye gusenga, ariko ku kazi udakwiye gusenga, aho uri hose udakwiye gusenga. Rero menya ko aho uri hose ukwiye kuba mu Mana, Imana ikaba muri wewe. Mw'ico gihe ugira n'uburinzi buba kuri wewe. Mw'ico gihe rero iyo ufashe ubuzima bwawe ukabushira mu Mana, ubuzima bwawe bugenda neza. Ariko kenshi tugiye dutsindwa kuko ubuzima bwacu ntabwo tubushira mu Mana. Uyu munsi uri mu Mana, ejo ukaba wavuyeyo.
canke uwo munsi ukaba uri mu Mana, mu kandi kanya gato ukaba wavuyeyo. Mu kuvayo rero si ikindi nuko ikikuvanayo ni ikintu kigutandukanya n'Imana. Igutandukanya n'Imana ntabwo ari ikindi, ni icaha. Icaha n'umunsi uricara ukiyumvira nabi, uricara ukavuga nabi, uricara ukavuga nabi mugenzi wawe, uricara ukidodomba. Rero ibitera kwidodomba ni vyinshi, ibitugwaye mu buryo butandukanye ni vyinshi. Hari ibica mu kwidodomba, mu kutizera, mu kutihangana, intege nke z'uburyo bwose utanazi aho intege nke zacu ziri. Rero akanyura aho nyene mu gusanga za kamere zirazamutse, no kuzamuka sinakagufatiye aho nyene. Rero mw'ico gihe ngo yasenga ubudasiba. Rero igihe usenga ubudasiba, ico gihe rego simuze ngo intege nke ntizagushikira, ariko mw'ico gihe urazitsinda. Urazitsinda nimba ari nk'ikintu ushoboye kumva mw'ico gihe, bituma udashaka gutsindwa kubera wamusenga ubudasiba, kubera ubuzima bwawe wabusize mu Mana. Rero dukwiye gufata ubuzima bwacu tukabushira mu Mana, ukavuga ibikenewe, ukagendera mu nzira zayo, ugakora ibyo ugomba. Kuko kenshi cane sinakunda kudufatira amagambo, ugasanga wabuze amagambo menshi. Mu y'amagambo menshi Satani nawe yarose aho gufatira ahandi, na cane cane abagore dukunda kugira amagambo menshi, abakobwa, isaku n'ibindi, ugasanga Satani adufatiye aho nyene. Ariko ubu n'abagabo barabaye abanyesaku bamwe bamwe, ko simvuze bose, kandi n'abagore nabo si bose. Numva n'akarorero ntanze. Rero Satani agaca aronka aho gufatira. Umva muri ico gihe cose bisaba kugenda umuntu yiyubara, kuko arazi aho umuntu wese ashobora kuba afise intege nke. Hano rero ije muri bamuvuga ngo abona ngo abantu yagira ubuntu bwinshi, kandi tugira ubuntu. Kugira ubuntu hamwe sinumva ko nabuvuga, ariko kugira ubuntu bwinshi no kuba novuga ko ari kuba ufite imico myiza. Ahandi nkavuga yuko kugira ubuntu ari kugira ubuntu mugenzi wawe, mu kumubwira neza, yaba ari ikintu ufite ukamuha, mugabo ukagira ubuntu mu kumuha. Si vya bindi uvuga ngo nahaye naka ngo ikintu, urumva ugaca ugenda urabigira publicité. Oya, n'ubuntu ukabikora mu ibanga ryawe, kandi urumva ugafasha. Si ukuvuga ngo kumuha ikintu gusa, hari n'ubufasha bundi ushobora kumufasha. Nimba ari gusenga ukamufasha mu bindi bikorwa bindi bisanzwe. No kugira ubuntu, ukugiranira ubumwe n'abandi. Ntubone mugenzi wawe ari mu kibazo ngo uce umutererana, ntubone, kuko kenshi turazi yuko abantu ko tumeze. Iyo umuntu amerewe neza, muri ico gihe umuba hafi, urabana hafi, ariko yagira mu bibazo ukaba umutaye. Umuntu yaba ari mu kibazo kanaka, inshuti akazibura, ariko muyagira mu bihe vyiza, inshuti akazironka. Uko niko abantu duteye. Ariko ngo yagira ubuntu bwinshi, kandi muko kugira ubuntu bwinshi dutoranye ngo dufate ngo tugire ubuntu bamwe abandi tubagira ubuntu. Oya, gira ubuntu ku muntu ari wese utitaye ku ari we. Ngo abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isango 9 z'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo. Nawe amukanura amaso afise ngo ubwoba, aramubaza ati nikiga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byashitse biba icibutso imbere y'Imana. Rero ngo gusenga, nitwasenga tugasenga dukora ivy'Imana igomba, bizotuma amasengesho ashikira Imana. Kandi muri ico gihe hari umutwaro ufite, hari ibikubangamiye, hari ibikubabaje, hari ivyo ubona bitagenda neza, usenga uko bukeye uko bwije. Ntuze rero uhagarike, gumusenga. Nubwo uno munsi umenga ntivyakunze, si ukuvuga ngo ntivyakunze, Imana yayumvise. Ariko gumusenga ubudasiba, kandi amasengesho yawe aba amasengesho yejejwe, amasengesho ashikira ku mutima w'Imana. Twaravuga uheze, turavuga ngo tugire amasengesho ashika ku mutima w'Imana. Amasengesho ku mutima w'Imana, amasengesho ukora nyene arimwo gukiranuka, arimwo ivy'Imana yifuza. Ico gihe amasengesho agera ku mutima w'Imana. Muri ico gihe rero ngo Koroneliyo
ngo Imana iraza musanga umubwira ngo amasengesho yawe yashitse imbere y'Imana. Natwe uyu munsi reka dusenge amasengesho ashikire imbere y'Imana. Wowe kuranyumva reka tugire amasengesho ashika imbere y'Imana, kuko hari amasengesho kenshi dusenga ugasanga ntashitse imbere y'Imana biva nuko twasenze. Hari dusenga dufite ibyaha, hari dusenga tudahagaze neza, hari dusenga dufite kwiganyira, hari dusenga dufite gusuhuza umutima, hari dusenga nyene tubona kumenga ntibigikunda, twataye ivyizigiro, twataye kwizera, ayo ntashobora gushikira Imana. Rero reka dusenge amasengesho, abe amasengesho ashikira Imana, akabatwara ku mutima w'Imana kugira ngo bikunde ugirirwe neza, ushobore kuri ca kibazo cawe, nishobore kuri ca kibazo canje kugira ngo bigire neza. Kandi ndazi yuko nitwabikora tukabikora mu buryo Imana itwishimira bizogenda neza. Rero wewe ufite ikibazo ngo haguruka usenge ubudasiba, kandi ndakwifuriza ko amasengesho yawe umunsi yakora ku mutima w'Imana. Ndakwifuriza mwene data aho uri hose amasengesho ko yakora ku mutima w'Imana kandi akagira umusaruro muri vya bindi ubona bikugoye, muri vya bindi ubona bikubabaje, Imana ikakwishura. Hari vyinshi ufitemo umutwaro, hari umutwaro ufite umanye igihe kirekire urira imbere y'Imana. Imana iwumve kandi ikugirire neza. Ndetse ngo ariko arasenga ngo Imana iraza, ariko mwe data ubwe wumvise ijwi ry'Imana ariko ngo amasengesho yawe yumviswe. Yewe nubwo wavyumva wacu uvuga uti uvuga uti aha ndishure. Rero igihe cose Imana nziza ikavuga ngo amasengesho yawe nayumvise, menya ko wishuwe. Rero natwe tukwiye gusenga amasengesho ashaka ku mutima w'Imana. Rero mwene data ndakwifurije ndaba ari ibihe vyiza kandi ari ibihe biryoshe. Iyo igihe umuntu aguma asenga ukabona uri kurishurwa birababaje, ariko hari igihe natwe tubigiramwo uburangare, hari igihe tubigiramwo uruhara, ugasanga amasengesho yacu ntari kurashika Imana bivanye. Hari igihe umuntu agira intege nke, hari za kamere, hari n'ibindi. Kamere zifunga amasengesho bene data, kamere zifunga amasengesho, kwidodomba n'ibindi vyose. Si ukuvuga ngo bifunga amasengesho, bifunga ibisubizo, kuko amasengesho yawe ntabwo ashikira Imana. aba ari amasengesho wiganyira, amasengesho atagira mu gushima, amasengesho yuzuye ivyaha ntashikira Imana. Abadayimoni barafatira mu kirere, ukazona uti narasenze ariko sinishuwe. Rero dukwiye gusenga amasengesho akaba icibutso imbere y'Imana. Rero kandi hari amasengesho tutanamenyera. Amasengesho tutanamenyera nuko dukwiye guhaguruka tukarengera ayo masengesho tutanamenyera. Hari amasengesho tutanamenyera bivanye n'ukuntu uriko urayasenga. Ivyo navyo tuzovyigaho, tuzobiganira gukurikiye. Yesu Kristo abaha umugisha. Turagushima Imana ko wumvise gusenga kwacu kandi kumwe natwe. Turagushimiye ko utugire neza kuri uyu mugoroba, muri kino gitondo, abandi bari ku migoroba. Turagushimiye ko utugiriye neza, ukaduha ijambo ryawe ryo kugira ngo tumenye ko dukwiye gusenga, kandi ngo tugutinye twongere tunakubahe, kuko Mana ari ubwo twakumenyereye dusigaye twikora ibyo twishakiye, umuntu wese akigira uko yigombeye. Ariko Mwami Mana tukavuga ko turi abawe, kuko databuja ijambo ryawe ratubwira neza ngo bakora ibibi byose ngo se wabo ni wa mugwanizi. Rero Mwami Mana ariko turakwinginze tubabarire kugira ngo bikunde tube abana bawe by'ukuri bashitse. Kandi Imana twambika imbaraga kuko turi muri yasi y'ibyaha, yasi yanduye, yasi tugenderamwo, tugende twanduza, dusiga ibishanga, dusiga ibyondo, bigatuma Mwami Yesu tutaba mu kibanza cawe. Rero Mana turaguhaye kazi na karibu kugira ngo ubane natwe. Turagushimiye ko tugaje mu ijambo ryawe. Reka imbaraga zawe n'ubushobozi biherekeze ijambo ryawe kugira ngo rituganirize, duhishurire, kugira ngo dutahure ibyo wagombye kutuganiriza. Uzoba uko dusabe twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.